Ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumvireza kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Gitugoto 2025 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Jemba z'umutima afatikanije na Gisirene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya kwirengagiza nkana ubukene abanyagihugu cane cane ugwaruka barimwo bagirizwa kuba ari abanebwe. Bamwe mu bumvise ayo majambo y'umukuru w'igihugu basaba abarundi kuja hamwe bikure ko intwaro irajwe ishinga no gukorera gusa ikibi abarundi. Bamwe mu gwaruka rw'abarundi babona ko nabo bakwiye guhaguruka bagakiza uburundi bugeza aho umwansi ashaka bafatiye ku myiyerekano iriko ikorwa n'ugwaruka rwo muri Madagascar nago rubona ko rutwawe nabi. Muri ano makuru muravyumva hari n'ayandi mu kanya ni inkuru imwe mu kwayo mu buryo burambuye. Ndongeye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabandanya kwerekana ko asa n'utabona ubukene butagira izina bwugarije imiryango na cane cane ugwaruka. Mu bikorwa vyo gushikiriza ku mugaragaro Musitanteri mushasha wa komine Muhuta intara ya Bujumbura kuri uyu wa gatanu uheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraneguye bamwe mu basore n'inkumi bashika mu gihe co kubaka izabo ariko batagira imbona kazoza bigatuma ingo zisambuka zitaramara na kabiri. Kubwiwe ivyo ngo biterwa nuko ubwo gwaruka ruba rwakuze ataco ruhereza iminwe ngo kuko ibintu vyose rwabikorerwa n'abakozi bo munzu. Bamwe n'abandi mu bumvise amajambo y'uwo aramutswa igihugu bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko intwaro y'umugambwe Ndayishimiye akomokamwo ariyo nkwezi y'ingorane zose zugarije abarundi, ubukene n'inzara bidasigaye inyuma. Abarundi basabwa kutigera baha agaciro ibivugwa na Evariste Ndayishimiye, baje hamwe bikure ko iyo ntwaro imaze imyaka 20 yose atakindi ikora atari ugusahura ubutunzi bw'igihugu, kugandagura hamwe no kunyuruza inzirakarengane. Vyinshi kuri iyi nkuru tubibaze Aline Munezero. Ugwaruka rwo mu gihugu ca Madagascar ruriko rwiyamiriza intwaro ya perezida w'ico gihugu Andry Rajoelina. Kuva kuwa 25 Nyakanga 2025 Madagascar irangwamwo imyiyerekano idasanzwe yatangujwe n'ugwaruka rukiri ruto cane bita Gen Z canke Generation Z. Mu ntango ubwo gwaruka rwahagurukijwe n'ikena ry'amazi n'amatara, mu nyuma hajamwo kwiyamiriza ibiturire. Ni mu gihe Madagascar ari kimwe mu bihugu bibangamiwe rwose n'ibiturire, abanyagihugu bakaba bakenye, ariko umuryango mukuru w'ico gihugu ukavugwa mu mitahe ikomeye hanze y'ico gihugu. Amashure nayo afashwe nabi cane mu gihe abana b'umukuru w'igihugu biga mu mashuri azimvye mu gihugu c'Ubufaransa. Bamwe mu gwaruka rw'u Burundi baravye uko vyifashe mu gihugu cabo bamenyesha ko bikwiye ko bitangira Uburundi nk'uko n'ahandi bariko bitanga, bashayure igihugu kigeze aho umwansi ashaka. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Mu gihe inyishu ya Perezida Rajoelina wa Madagascar mu mwanya wa mbere yabonye ko ari ukurasa abari mu myiyerekano, abari muri yo ntibacitse intege. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abashika 22 aribo bamaze kuhasiga ubuzima. Perezida wa Madagascar amaze kubona ko ibintu bikomeye yahavuye akombora abagize leta, abagiriza ko aribo bahora bamuhenda ngo ibintu byifashe neza mu gihugu.
kuwa gatanu gitugutu 2025 Perezida Rajorina yagenye umushikiranganji wa mbere mushasha General Rufe kugira agarukane ituze mu gihugu yamara ntaco vyahinduye. Haheze iminsi ibiri Perezida Rajorina arungitse imoteri zo gutanga amatara muri kaminuza atanguza ibikorwa byo kubaronsa amazi, yemeza ko agiye kugwanya ibiturire bimwe biboneka n'ivyo ntaco vyamufashije. Ugwaruka ahubwo rumubaza impamvu ubu ariho abonye ko bikenewe yanse kubikora amazi atararenga inkombe. Mu gihe ugwaruka ruri mu myerekano muri Madagascar rwari rumaze indwi hafi zitatu rurondera gushika mu kibanza gihambaye ku mugwa mukuru bita Place du 13 Mai, rwaraye rugishitsemwo. Vyashobotse kubera abasirikare bo mu ikambi nkuru bari bifatanije n'ubwo gwaruka. Colonel Michael akaba yaraye asabye abasirikare bose kudasubira gukurikira amategeko ya Perezida Rajorina n'ababatwara, asaba abasirikare kwifatanya n'abari mu myiyerekano. Kuva rero abasirikare bifatanije n'abari mu myiyerekano, Perezida Rajorina avuga ko yahunze umugwa mukuru Antananarivo aja mu buraruko bw'igihugu. Ejo hahise yasavye kuganira n'abari mu myerekano, anasaba ko bomuha umwanya kugira asubize ibintu mu buryo. Yemeza ko mu mwaka ivyo GNZ isaba azoba yabikoze. Benshi bumvise yo mu Perezida baribaza ico yari yararindiriye kugira akore ivyo ariko arasaba ko bamwongera basi igihe gito ngo abe yabikoze. Biruko mu gihe dusoma ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique arongoye ishirahamwe Fokodeko abihweza ibintu n'ibindi muri Madagascar, bavuga ko imyidogo yari isanzwe ari myinshi mu banyagihugu. Abashikiranganji n'abandi bategetsi ngo bari barashizeho imbuga nyinshi kuri Facebook zitwa amazina atazwi kugira zibahimbaze kandi zerekane ko ibintu vyifashe neza mu gihugu, mu gihe ubukene bwazura inzara mu banyagihugu. Abo bahinga bavuga bati nduguye twamugina, vyaboneka ko hazobaho imigumuko kubera ishavu ry'abanyagihugu, ariko nta numwe yarazi aho izozanana. Bamwe bari bibaza ko abasoda aribo bazotangura kugumuka, abandi bagakeka ugwaruka. Imigambwe n'abanyepolitike nta na kimwe bari bagishoboye, none bose batangaye bikozwe n'abakiri bato cyane. Ndugaye twamugina bafatiye ku buzima abanyamadagascar babayemwo, bamwe mu gwaruka rw'u Burundi babona ko bobo ubwo barimwo uyu munsi ku ntwaro ya CNDD-FDD bumeze nabi cyane kurusha muri Madagascar, bakabona ko bikwiye ko bitangira Burundi nk'abandi, nabo batarindiriye kuguma bahendwa nk'abana barindira ibyo batari buzoronke, bashayura igihugu kigezaho umwansi ashaka. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano. Ibiziga bibandanya gutorwa mu gihugu. Ikiziga c'umugabo akiri muto atazwi umwidondoro caratowe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane w'iyindwi turiko turasozera ku mutumba Mwange muri zone Kizuka ya komine Rumonge mu ntara ya Burunga. Abanyagihugu bo ku mutumba Mwange babonye ico kiziga bavuga ko vyaboneka ko uwo mugabo yishwe n'inkozi z'ikibi. Uwo mugabo ngo yoba yiciwe mu kiyaya c'uruzi Dama imbere yo gutabwa mu mufurege ujabukana amazi uyacishije musi y'ibarabara. Amaboko y'umuhisi akaba yaraboshe n'umugozi aboheye mu mugongo, bigashimangira ko bwoba ari ubukozi bw'ikibi bwakozwe. Gushika ubu nta numwe mu bikekwa arahagarikwa. Mu gipolisi mu Rumonge bamenyesha ko amatohoza ariko arakogwa. Iryo bara ryabaye mu gihe komine Rumonge hibonekezamwo urukurikirane rw'amabi ateye amakenga. Mu kiringo kidashika imisi ibiri kuwa kabiri w'uwandwe Gitugutu 2025 ikiziga giciye umutwe c'umwigeme w'imyaka ishika 20 cari catowe ku mutumba Mutambara aho nyene muri komine ya Rumonge. Bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba ya Mwange na Mutambara baratabaza indongozi bakanasaba ko hatsimbatazwa umutekano n'amatohoza yimbitse akaba kugira ngo abakora ubwo bwicanyi bamenyekane.
abandi banyagihugu baho babona ko umuti w'ikibazo co kuguma abanyagihugu bicwa bunyamaswa hirya no hino mu gihugu ari ukurandurana n'imizi intwaro ya CNDD-FDD isasira indava ubwicanyi mu gihugu. Gukena canke gutunga ni mu mutwe, uwufise mu mutwe hato naho bomuha amamiliyoni angana gute aguma ari umukene. Ayo majambo asa n'ayaherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe n'abandi bayashikirije aho bumviye ko amadolari angana miliyaridi n'imiliyoni amajana 9 yahawe leta y'u Burundi hakoreshejwe ibice 28 kwijana gusa, ayandi yose asubizwa beneyo. Hari n'amamiliyoni amajana 4 y'amadolari leta y'u Burundi yahawe ni banki ijejwe iterambere ya Afrika BAD yakoreshejwe ku bice 20 kwijana gusa. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ubutunzi akaba ari we aherutse kubitangaza muri uku kwezi kwa Gitugutu 2025. Ivyo bikaba bitangaza abo banyagihugu kuko baguma bumva ngo mu Burundi nta madoviza hari, hama bakumva ko nayo leta ironka itazi kuyakoresha neza imigambi y'igihugu kugezaho asubira inyuma. Ivyo kandi akaba atari rya mbere bibaye kuri leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Ibi rero kubwabize ibijanye n'ubutunzi ngo vyerekana ko amabanga y'igihugu ahabwa abatabishoboye kubera ka mwana wa mama na ka mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, kandi atamigambi y'igihugu abo bantu bazi gutegura neza, ngo uretse igijanye no gukorera ikibi abanyagihugu nko kubica, kubanyuruza bakaburirwa irengero, kubapfunga, kubahohotera, kubanyaga, kubangaza n'ibindi. Mu gutegura imigambi mibi igatwara uburyo bwinshi bw'igihugu ngo ni abambere abashingwa amabanga na CNDD-FDD. ngo naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye amaze iminsi yerekana ko yatanguye gushora ubutare bw'u Burundi muco yise gukorera ku mugaragaro, habaye amahigwe utwo dufaranga tukazoboneka mu kigega ca leta, ngo nta kindi tuzokoreshwa atari muri ya migambi mibi nyene yama itegurirwa abarundi kuva CNDD-FDD ishikiriye ubutegetsi imyaka 20 iraheze. Ubwabo banyagihugu abarundi ngo nibumve ko ataterambere bo kwitega ku ntwaro ya CNDD-FDD, bahaguruke bashireho intwaro ishobora kubateza imbere. Abarimyi barabandanya kwidoga kubera baronswa imbuto nke y'ibigori. Inyuma y'abarimyi bo mu ntara ya Butanyerera, abarimyi b'ibubanza mu ntara ya Bujumbura baridoga kubona abarondera imbuto z'ibigori ari benshi ariko hagatangwa nke, ndetse n'ifumbire yo mu bwoko bwa ire y'irima ry'ici ntiboneke. Muri komine Bubanza kuwandwe Gitugutu 2025 abantu bariyandikishije ku bwinshi barondera imbuto z'ibigori vya pane 53, hamwe ntibarenza ikiro kimwe ku murimyi, kandi nawe abashaka ibiro 5 canke 8. Abarimyi b'Ibubanza bate nduguruye twamugena, erega habuze imbuto tuzohava tubura ico dutera, umwimbu ugabanuke hatera inzara ndugaye twamugena. Uwo musi rero ngo benshi mu barimyi batashe bataronse n'ico kiro kimwe. Bamwe baribaza nimba botera kuvyo bimbuye kwirima riheze, ariko ngo ibi vyagwa bitewe ko imbuto deuxième génération mu rurimi rw'igifaransa ngo umwimbu uragabanuka. Abo barimyi barabandanya bati nduguruye twamugena tuzoca dutera ivyo tubonye nk'ivy'ikirundi, ndugaye twamugena. Urongoye umutumba wa Bubanza Centre amenyesha ko abasavye imbuto ari benshi, ko batari kuronka bose, ahubwo ko borindira izindi. Abari bayisavye bakariha bagendana udutansi bita resi, bo bavuga ko batazi igihe izobonekera. Bamwe mu barimyi basaba ko imbuto be n'ifumbire vyoboneka kugira irima ntiribape kubusa.
narirya imvura imaze gukubita hasi kandi nabo baza baranasohoye isuka. Tubibutse ko mu makuru yacu yo kwigenekerezo rya 4 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 twabamenyesheje ko imbuto y'ibigori yashitse mu mazone yose y'intara ya Butanyerera, ariko abarimyi bakavuga ko ari nke. Imiduga ipakiye imbuto z'ibigori z'ubwoko bwa pane 53 n'izindi zipakiye umwavu zikaba zari zimaze iminsi zinyuragiranwa muri iyo ntara. Ku mazone imbuto z'ibigori hamwe n'umwavu vyaratangwa, ariko abarimyi bakagumana kangonongono kuko imbuto y'ibigori itabakwira. Abarimyi bo muri komine Ngozi bakavuga ko baronse imbuto nke ku buryo uwahora ateragira ibiro 10 yaronse 5 canke bike gusumba, bagasaba ko boronswa izindi mbuto. Abayobozi b'uburimyi n'ubworozi muri Butanyerera bahanura abarimyi gukoresha umwavu n'imbuto z'ikirundi kugira ngo ntibaceregwe kurima. Bamwe mu barimyi mu ntara ya Butanyerera co kimwe nabo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko leta ivuga ikintu n'igihushane cacu, mu gihe ngo idasiba kubararikira kurima ngo bagwize umwimbu, nayo ngo ntiheze ngo ikore ivyo yategerezwa gukora kugira inyamwimbu wiyongere. Bavuga ko iyo ntwaro ibarambiye ikwiye kubavako. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri, hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda, ndabike banuye musigara amahoro nawe ubutaha.